ubushobozi bw'ijuru bihambaye iyo yasigaye ari febre. haleluya vuga ngo no munsi ndagusigara ni febre. no munsi ndagusigara ni febre. igihe cyose wakiriye ubushobozi bw'Imana hariho manifestation iba ku buzima bwawe. Bandanya mu maso hanje harahindana ndadende bukigwa sinzi ko mu maso hahindanye ni gukambira nk'uko menga urabona isura yahindutse ukabona ko yacitse intege amaso akegerana. ni muramuna abo bantu ubushobozi bw'Imana bwabakozeko. haleluya haleluya umunsi witege izo mbaraga mu izina ryayo. amen amen amen. Shena aravuze ngo yamara numva ijwi ry'amajambo yiwe nkiryumva nzimira ubwenge ndubama shuri ku mutwe hasi. niyo mpamvu muzamubona abantu bakirije ijuru bamwe bagwa hasi bagatakaza ubwenge bakaza kwikangura babona hano ari hehe. Prophesy. impamvu yuko ari ibindi n'ibindi. Yego. na Daniyeli Yego. byaramubayeho. haleluya. ikimenyetso cyerekana ko ijuru wabyakiriye hari Imana yakugendeye ku buzima bwawe hari icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Yego. harabamo manifestation ku buzima bwawe. amena. sinzi ko mubyumva ahantu ko ushaka kuba utahuza kubera ko rero navuga ngo ari abantu ngo bose ngo abantu baguye hasi ngo nibyo babashiramo. no uyu yari Daniyeli kubera ko yagendewe n'abamarayika byabaye ngombwa Daniyeli katakaza ubwenge bwo hasi. Anukuri. bandanya muri ko baragenda buke buke. 10 haravuze ngo nuko haza ukuboko kunkorako bituma mfukamika amavi y'ibiganza njugumira. arambwira ati Daniyeli muntu w'umukundwa cyane utahura amajambo ngira nkubwire va hasi uhagarare kuko ngutumweko. hagararaho nyene iyi message rero niyo ndababwiye va hasi uhagarare kuko ubungize nte ngutumweko. abavyumvise ba haleluya twahagaze. amena. aho hantu hasomye twese duhagaze. soma aho hantu. nuko haza ukuboko kunkorako bituma mfukamika amavi y'ibiganza njugumira. arambwira ati Daniyeli muntu w'umukundwa cyane utahura amajambo ngira nkubwire. utahura amajambo ngira nkubwire. va hasi uhagarare kuko ubu ngutumweko. sinzi ko abantu bariko baravyumva. uyu munsi ni wa Daniyeli iyo jewe ndagutumweko. haleluya. hagarara rero wumve ndakubwire. amena. soma aho nyene wanze nyaho nyene aho nyene aho bandanyirizaho. amaze kumbwira iryo jambo mpagarara mpinda agashyitsi maze arambwira ati ntaco utinya Daniyeli. ntaco utinya. ndiyo yego kuko uhereye umunsi washiriyeho umutima. kuko uhereye umunsi washiriyeho umutima wo gutahura. ndiyo no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amajambo yawe yarumviswe. sinzi hagarara. hariyo amasengesho n'imitwaro ufise iyo Profesa hari no munsi byagize nte yumviswe. yarumviswe. kandi ayo majambo yawe nyene niyo anzanye. niyo yagize nte anzanye. hariho umutwaro watanze. ndiyo ariko ukeneye ko Imana igukorera cyane. nico jewe canja. haleluya. jewe jinde mu Kristo n'Imana ndugikiye ngaho. amena. ngaba ubwami bw'Ubuperesi. sanga ubwami bw'Ubuperesi yamaze iminsi 21. yamaze iminsi 21 andwanya. hanyuma Mikayeli umwami bagabisha bahambaye akuntabara sigarayo mu bami bw'Ubuperesi. 14. nuko none zanwe gutahuza ibizoba ku bwoko bwayo. haleluya. mu minsi y'iherezo shobozi bava mwumve mwitonze. Daniyeli yamaze iminsi ngahe 20 ngahe n'umwe ariko agira nte inyishu iwe yarayirose mu masengesho nayo yarose ntayo yarose. mu minsi 21 Daniyeli yahawe inyishu ku munsi wa mbere. ari ndava mu masengesho iminsi 21 inyishu iramushikira ngo ubwari bw'Abaperesi bwafashe inyishu marayika yarazaniye Daniyeli. iba yarayishuja musi. ariko ubwami bw'Abaperesi bisobanura iki? ni ubwami bw'umwiza. Nyanzarake hariho abami baganza kino kirere cy'Inyanzarake. inyishu yawe bari kuronka
byanditswe biri kubera ko umwami w'ibakamba yigeze abishika abahanuzi bavuye ku buzima bwawe ntibigeze bikunda kubera ko umwami aganze ikirere yaboshe inyishu ku buzima bwawe mane ntutabare cyane gacamba kujya muhanuzi ngahanura ibintu ntibiba kubera iki ngo arabesha si ikibazo cyo kubesha munyegera akavuriro muri mikoro si ikibazo cyo kubesha ahubwo ni uko inyishu yafashwe n'abamarayika mu kirere ko ni ukuri icyo rero imana yadugike ku buzima bwawe yaje indungitse mujya mu marayika kera mu gihe cya kera hahora hakura abamarayika imbona nkubone ariko uno munsi ntubyitege ko ni ukuri umumarayika ni jewe amena haleluya haleluya ngo Mikayeli we yaje gutabara uwo marayika agashikana inyishu haleluya munsi ndi Mikayeli naje ku buzima bwa mwizina amen 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 nuko uranyumva turakumva nukuri ego ndakubwira wa muntu uri ngaha uyu munsi byawe nibitabohoka ntuzumbaze birabohoka mu izina rya Kristo amen turabyizeye tuhagaze wewe Imana yari kinyereka ndiko ndabona hariho ahantu uba urafise umuntu mwankana kwanka cyane wewe uyo muririmbyi sibyo ndakumva baho ariko kandi uwo muririmbyi uwo muntu akwanka wewe mufitanye ikibazo uhora ugerageza urabukungene mwogiranire ugenderanire ariko uyo muntu uko bica akaguma ashaka kujyajya nibyo sibyo arahari ntahari nta muntu ufise mubonana nabi apana ukuntu ugashaka kumugira inshuti akagwirishako mukozi w'Imana w'ijambo ry'Imana ntizibusa nk'igikorwa cy'umuntu yitugeze ko arahari ikivuze gusa ntiwamutahura ahubwo ndiko numva ijwi rimbwira ngo uyo muntu urekana nawe nta mpamvu uri kuguma umwigira ku nshuti mureke ukareka araba intambamye ku buzima baragushikira bakomeza baguhenda amasezerano bakomeza guhenda ntibarangura ibyo bakwemera ntibishika nibyo sibyo cyangwa ariko ndatatona bikuranyumva ariko Imana igiye gukingura imiryango y'izina haleluya 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 amen Jesus rero Daniyeli ndicaza hinge gatoya tumaze cyo mwijambo ubushobozi budugaduga muri bo arabona ariko bumva imbaraga bandi bumva ibyishimo mu mutima wabo ko ndabona umuntu yaramaze iminsi miremire yari mu gahinda yaramaze igihe yumva atamunezero afise ko biciye n'iyo ndirimbo atangiye kuba amahoro mu mutima wiwe amena shobozi imbaraga zawe ko ndabona wowe ufise ukunda kugira ubwoba yo wowe wambaye agapira gatukura urakunda kugira ibintu by'ubwoba muri wowe ubwoba buba bijanye n'iki uko nyene ko ndabona impwemu y'ubwoba ku buzima bwawe haguruka ushira ibiganza hejuru thank you Lord Jesus 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 ego 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 impwemu y'ubwoba yagendagenda ku buzima bwawe ore kano kanya irashingutse ku buzima bwawe thank you haleluya amen mama we wambaye igitambara haguruka wewe hari kigomba bisigura ngo no munsi ndi Mose naje mvuye imbere y'Imana ndabwira isi imiri ibibazo bya bizina rya Yesu kandi amen 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 kuko mvuye imbere y'iki Imana umukozi w'Imana magnifique nawe ndakumbona nakubitizwe agati umukozi w'Imana je bunye senga ndiyahura
ajya namubwiye ati iyo ngiye gukorera Imana aca n'ingoma muri amasengesho rozo zubwira ngo bwabwibwobwe ceceka bindekere byo kumbwira ngo uricwa n'inzara ngo urasonza byo si ibibazo byawe ibibazo byanje n'Imana turabisha amaso kimwe Yesu ashimwe amen ndabizi neza iby'isi imwe muko bikomeye okay ngomba dusomana na mucyo turangiza sanzura igitabo cyawe uze mu abanyefeso 6:12 turayagiriza ngaho ndazi ko mushonje ariko ibibazo biri ku buzima bwawe biruta iyo nzara kabisa imitwaro ufise ushaho ubabara iyo nzara niga gutera ubwoba kuko niyo telefone yawe urayugura nayo imikashi woronka kano kana igumizemo akadege kuko n'abakurondera n'abakuvuruga mu mutwe ntabwo amafaranga amena naho ugakuramo nta bihumbi ijana ucuronka oya ariko niwakagumizamo ahari icyo uza kuronka ejo uzokoresha bya bihumbi ijana adusome naho hantu mwumve Abanyefeso 6 ku murongo 12 gusa 12 umurongo umwe indanzi y'amajambere atubirana inganzi y'amajambo yera mu gihe uhere ku murongo wa mbere sawa tugana kuri 12 kuko abatunigana atarabi inyama n'amaraso ngo kuko abatunigana turanigana cyangwa tunigana ese kwa nanyishura bibilivuga ko tugirane turanigana cyangwa tunigana warubize no ko umuntu kuba yonigana none ushaka kuronka icyo utaniganye mana yanje hari abantu babayobodesha kunigana abanebwe neva turanigana umukristo aranigana iyo utaniganye ntacuronka umukristo yabiruguya turagirane kuko tugirane kuko tunigana atarabiki atarabi inyama n'amaraso oya aho tunigana oya ntabwo ari pastor ntabwo ari indoya tunigana nande ariko tunigana n'abakuru n'abaki n'abafise ububasha hamwe n'abafise iki n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza n'abaganzi iki nimwe mu mbiza ahantu ho mu ijuru amen hamwe ni iki turanigana turanigana none uno munsi tunigane ni tunigane iyo hari abantu bamaze imisi bakengerwa n'agasuzuguro bari kuba bakaramba hari abantu bafise amasezerano menshi basezerano ataruguruka byananiranye tubiniganire cyane tubiniganire abakubwiye ko atawuzoshika bakabikwaturako tubiniganire aho tugomba gushika cyangwa tubireke ndagomba abantu bashavurira ababaniganije mu izina ryawe vuga ngo ndabirambiwe tugomba gusenga uwagusize mu kabindi kameneke tugomba gusenga uwakuboheye ku kaburi hari umuntu baba baze ku kaburi bamuboheyeyo iyo muntu wese akunda kurota bapfuye rimwe makari atari bumva haguruka lepula brida karadika entolo metu radika kunda kurota uri mumva karota bapfuye hari impemu z'imizimu hari ibyo bakuboheye abantu bakuboheye batwara izina ryawe ku kaburi barangije barasesangura ku kaburi bavuga ngo ndahambye runaka ubuzima bwenda buhanga niyo mpamvu usanga uri mu bintu bitewe imibabaro ibiti byawe n'ibyambaza Professor hejuru manda basengere lekole mantura likarosha libra alia abaprotokole mu ndabira abantu gatoya. Thank you Lord Jesus. Alotine mando levridalo. Ariko ndeko ndabona Imana nico canzanye. Nico canzanye. Nabuze ngahugura imitima yanyu barakira Imana yabaho.
mumwakira ujya mwana abantu bise abana bahagurutse mubakira abana abantu bice mubakira abana okay thank you shira ibiganza byawe hejuru ndaharura ituro indwi akaburi bari baragusizemo impemu yawe ndiko ndayikwega aho barayiboheye uhereye kano kanya yego ntaraharura ituro indwi ndiko ndayikwega yego vayo izina ryiwe riveyo riduge vayo nagire amasamara nabikuraba vayo funga amaso yawe ndagusamara vayo uwa kabiri vayo wa gatatu vayo wa kane vayo wa gatanu vayo come on vayo yes rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu bisoka mwizina asante ngo jewe runaka tuvuga amazina yawe yose jewe jide mu Kristo kuri momorero umuntu wese umurozi wese umurozikazi wese yasibiye umugisha wanje yazimije inyenyeri yanjye fire ikintu cyose umurozi yakoze ubuzima bwanje yahagaze muri aya mavuta ndamuteye ibombe y'umuriro sambure ikintu cyose cyaje ku buzima bwanje ndavuze ngo umuriro umudayimoni wo mu muryango yanyikurikije wera no munsi iko ndabona abantu bagiriye ku bapfumu baboha mariage yabo abandi baboha itunga ryabo abandi baboha umugisha wabo baravuga ngo none uno munsi yakunze umve mubwire ndabona ishavu ryawe n'ubushobozi ku buzima bwawe vuga ngo uhereye no munsi ndacagagoye vuga ngo ukuboko kwanje uyu n'umupanga ndacagaguye imigozi yose y'umuryango karonda y'umuryango ndacagaguye ibyo bakoze abapfumu abarosi ubuzima bwanje Riko birakunda uko nukuri uko nabona imigozi ikicagaguye nukuri ndabibonye riko birakunda numvise ijwi rimbwira ngo reka aba gacerere ari ikintu ngomba nkore ola ikaba gacerere uyu ni mwe muyera avuze ngo ari ikintu agomba kora komeza amaboko yawe hejuru aho dukore muturabira abantu ko mwe muyera agomba kuri ku bantu
hari abantu bagomba bitege kwakira bundi rugendo mu marayika ndiko ndababona amarayika batangiye kugendagenda mu bantu Jesus haba gacerere yego ego amukoze ko uwundi ego kuna umumarayika inyuma kuna umumarayika agenda raba abantu muri abantu kuna mubona kuna umumarayika akora ku bantu ego kumuna mwe yera ariko akora ku bantu ariko yitse ingabire n'abantu ari ingabire ko yugurura ego n'abantu ari umuntu akuvugishwa mu ndimi kurundi rugero kuna wana mwe yaraduza abantu kuna mwigaze kora ku abantu ego Ifungure ego afunguriwe amina ego amina ndio amina oh rakatos ibo sarakatese